jewe amafaranga nari naragerageje kuja ndayarondera nkiri muto kugira ndonke amahera yo kuja kw'ishuri nkabona yuko agoye kurondera n'igihe bishikiye yuko twubaka jewe nta kanzu y'ubugeni nambaye ijipo ijipo ku munsi w'urubanza ego oya narambaye ijipo kuko naravuga nti iryo kanzu amahera kurigura vyovyo ntitwari kuvyiyumvira hanyuma kurikotesha naho nkabona uraritwara utegerejwe kugenda buke buke nturihonyoremwo nturitabure ntugire gute ndamubwira ntoya ayo mafaranga y'ikanzu ego ayo mafaranga kweri jewe y'ikanzu reka tuyavemo kandi icishe mu bintu vyo kubana n'iki harimo ububeshi bwinshi cane niyo ngorane ntibabwizanye ukuri nazubwe ntitwabwizindanije ukuri uyu ntiyarazi ko boje narindaye bizi yuko ataburyo bwiza afise ariko je ubona inamubwiye nti je nawe ushaka ko tubana je n'ukuri ntazoba ingorane nyinshi mugabo iyo umuntu yafashwe n'urukundo aba ntaco tuzobibamwo tuzozitsinda niki ikindi kintu canatworoheje ico gihe hariho indege zija mu Kirundo canke zija i Gitega utwo tudege rero twarafashe uri umunyeshuri wariho 1250 ni couple irambanye kuri bo urukundo ni rusaza baracadigadigana agatwenguka kabarenga ubabonye uwo kwibaza ko urukundo rwabo rukiri umushuhira ariko bamaranye imyaka irenga 35 bari kumwe mu rukundo n'akanyamuneza kenshi utujambo dusosa baracatubwirana utuganuke baracatwitwararika kuduhana iyo ugiye mu rugo rwabo icipfuzo ca mbere ugira no kugira urugo ruteye igomwe nkuru bashoboye gutsinda gute ibyo batsitaza bikabatanya ni mu kiganiro intsinzi y'urukundo. Urakoze je nitwa Didas Baranderetse. Je nitwa Simaruku Claudette nakaze nabakunda kunyita nkiri muto nitwa Hawa. Kandi wewe kera twumvise ngo warize kuja mu club nakagiye kuririmba yo kuvyina ego turi nkiri kuri kaminuza hariho ico bita semaine de l'université twaragiye semaine de l'université tukagenda gutamba bandi bakavuza ingoma eka ubugenegene bwose bwarahaba ico gihe hariya kuri Saint Esprit ikiri hariya ruguru hariya ku musozi sitwa bahita Sororete Sororete ego mota sinzi yuko igihe kimwe niho nibuka ko wamenye ko ndi muri bijanye no gushira ahabona ibiganiro cyane sinzi ko tuvyitatangaza amakuru icyo gihe niho nashoboye kumenya yuko nawe umenye warigeze kubicamo sinzi yego ibintu vyo kuvuga amakuru jewe narabiciyemwo ni nawo mwuga nakoze igihe kirekire naho imbere yaho nabaye mwigisha kuko nize ubwa mbere na mbere amashuri yisumbuye nize nderabigisha kuko je nize ku nderabigisha y'Igitega bita ENG ku Mushasha ry'ishure ryigamwo abahungu gusa nico gituma baryita ENG École Normale de Garçons kugira baritandukanye n'iry'abakobwa bita ENF École Normale de Filles cari igihe abahungu n'abakobwa atabacanga mu ishuri mugabo ico gihe ntivyagorana dufate niyo babahaye amasoko mwaca mujya kurondera uburyo mu iyo batanze amasoko umwe wese yasohoka aja iyo aziga abona hamuryohera kuja mugabo twari tukiri bato ntitwaje kuraba iyo abakobwa bari twaje gutembera mu gisagara hanyuma tugatahuka hanyuma rero warumbajije uti umwuga wo kuvuga amakuru narawuciyemo kuko maze kuva mu by'ubwigisha narize mu ishuri ryo kumenyesha amakuru ni naryo shuri ryavyigishije ubwa mbere ngaho i Bujumbura iyo bita École de Journalisme yego niyo nizemwo mu basohotse ubwa mbere narimo hanyuma aho nzokera nje gukora kuri radio nkuru y'igihugu yego ntiyari bwabe RTNB kuko televiziyo ntiyari bwabeho yari radio yonyene niyo bayibita insamirizi y'u Burundi kuko televiziyo yagiye kuboneka jewe haciye imyaka 2 ntanguye gukora mu nsamirizi y'igihugu niho bahavuye bavuga radio televiziyo nationale y'u Burundi arivyo bisigura RTNB. Tugarutse gatoya ku rukundo rwanyu
uburyo mwamenyanye urugendo mwafashe gushika aho mugeze no munsi kabe binibaza ni imyaka myinshi hajya ni imyaka ingahe muri kumwe imyaka ihaciye twubatse iruzuye imyaka 35 kuko twagize ubugeni mu 1988 ariko urumva umwaka twubakiyemo si wo mwaka twamenyaniyemo twari twamenyanye imbere yaho dufate ko hari yaciye nk'imyaka 2 n'irenga gato ariko imyaka tumaze twubatse n'imyaka 35. Okay mama sinzi urumva ko habaje kuba imyaka igiye kumenyana ego uyu munsi kenshi mugabo rero kenshi usanga abantu bagiye mu rukundo by'ukuri sinzi ko aho bipfira sinzi ko ari kubera umuntu ajya kwisesagura mu gukundana na bamwe atajya gutora abandi sinzi aho mwahura n'uyu mutama byari ubwa mbere mwinjiye mu rukundo oya twebwe nkumbure uko ibintu bimeze uko siko byari bimeze ico gihe kandi burya atari habaye ingorane n'iki yaba umwigeme canke umusore si kenshi usanga uwo bubatse ari uwo bahuye bwa mbere hari abo bishika mbwa hari abandi bidashika urumva rero hariho abaza mu kayaga hariho bakubwira nyene yuko bagomba kugira imigambi y'akazoza na wewe mugabo burya urukundo n'ikintu kigoye kuko hari uwuzi ukumva ntimuhuje urumva naho yofata umwanya wo kubivuga uca umubwira hagereka ati ntibikunda nta nubwo utamubwira ntibikunda mugabo uca umubwira uti ndacari mu mashuri ukarondera ibindi bintu ari utegera canke ari uwo yihuta canke ari uwo karabesha kenshi urumva aca yisoza akagenda ubwo urugendo rero rwose uburyo mwaciye umufatana na mutaha ese hari ikimenyetso cyakweretse ati asho by'ukuri niwe ukuri ugereranije na ba bandi sinzi ibyo biragoye aho baririmba ngo ari umunyarwanda akunda kuririmba ngo urukundo ntiruhusha iyo umubonye uca umumenya hariho ibintu bidasiguritse kuko niyo uhuye n'abantu turetera ibyo mu rukundo hari uwo muhuru ukumva ukabona neza ukumva uramunezererewe n'uwundi muhura kwera ukumva yuko atakigenda ibyo ntibisanzwe nayo wewe nta kimenyetso je numva kanuni cari gihari mugabo ico nzi co nuko ari we yabaye uwa nyuma mu bari badafise ico ciyumviro c'uko twobana aho ibintu bikunze kugora abandi petetre bakira abasore nawe uko biri kose sinzi ko ari wo wa mbere wari ubonye mugabo kugira uco uhagarara kuri we eske niwe wabona ahuye n'inzozi zawe kuko wowe wese nibaza abasi igicapo muri we cy'uko mwifuza kuzobaho ibintu nk'ivyo biragoye kumenya ingene umuntu yobivuga kuko urashobora kuba wahuye n'abantu benshi mubonana muganira mu mashure mu vy'akazi ariko burya Imana nikora ivyayo umuntu umunsi uri izina mugahura mukaganira mugashika no kuri ico ciyumviro c'uko mushobora kugira urugendo rumwe hanyuma bishitse mukavyemeranya aho muraheza mugafatanya urugendo ariko si ukuvuga yuko uwo mufatanyije urwo rugendo kumbura ari we ababaye ubwa mbere mushobora guhura kugira ngo muganire mbere kumbure munaganire n'ivyo rero na jewe byarashitse sinoheza ngo nje mvuga ngo uyu twahuye ari we wa mbere duhuye kandi dushobore no kuganira n'ivyo mugabo niwe Imana yantumbereje kugira ngo dushobore gufatanya urwo rugendo yego iruhande yuko rero kumure abandi usanga biriko birapfira bakiri muri fiançailles ico gihe mwahura mbega muri maraheze amashuri jewe uyu twahuye akiri mu ishure muri kaminuza ariko jewe nari maze imyaka mike nkora akazi nuko kumbura ko kazi none agatangwe nkiri muto kuko ntamye ngira amahirwe niga amashure nta mashuri yigeze angora hanyuma rero urumva n'akazi rero nkaba nagatangwe rero ngifise imyaka mike ku buryo rero
imyaka novuga nti y'ukubaka mbona isa n'iriko irakwira namba itasa n'iyariko irarengera ngaca ngira Imana rero ikantumbereza ku muntu tuganira hanyuma nakumva umugambi mfise uhuriranye n'uwo nawe nyene yari afise vyaciye bikunda yego mama muri ico gihe c'imyaka ibiri muri ko muramenyana ko biri kose muri ko murigana mukoreshanya kenshi ari habaho utuntu two guhishanisha nta gihe vyigeze bishika kwa ati harabaye ikintu cyo guca intege cyo tumenye bihagaye oya burya baba ari benshi mugabo nibyo navuze hariho ibindi bintu turarondera insiguro mugabo hariho izindi ubundi bushobozi izindi nkomezi usanga zikora tutazi ukuntu ziriko zirakora muri ico gihe hariho igihe byigeze gushika nka rimwe canke kabiri nkumva nobivamwo mugabo atari kubera yuko hariho ubundi ndiko ndibaza mugabo kubera nk'ubwa mbere yaraje kundaba hama icyo gihe nari ngwaye mugabo kubera nyene nari mu mwaka wo guheza ndinanatanja muri bibliothèque araza aja muri chambre donc kuri chambre asanga sihonte aca arigira nza kumubona ariko ararengera hirya ariko urumva sinashobora kumuhamagara ndarindira ntimwumbure ko yari yaje kandi ntambone urabona n'amatelefone kwari uguhitishamo hama caragenda avuga nti ntaco ko atambonye nkumbure ku mugoroba aragaruka ndamurindira ntiyaza ico gihe narumvise nti wapi nta buseri yafise nobivamwo umunsi wa kabiri nagomba kubivamwo twari tujanye iwabo agiye nyene kunyereka abavyeyi maze kushikana ngaho acagenda kwiganira nawe iwabo aca nsiga jenyine n'abantu tutazinanye urumva rero bose baba bariko barakuraba bavuga amajambo bagira gute we nta n'umwe uzi ntimuri buyage ntimuri bugiye gute nkaza numva umenga yantaye yashitse iwabo acaribagirwa ko twazananye narumvise ntabishimye kuko wowe bose baba bariko barakuraba wowe nta n'umwe uzimwo kandi nabo ntibubahuka kukuvugisha urumva rero wicaye ku kirago hariya n'abandi bamama n'abandi bagabo ugasanga bo bariko barakuvuga bose bakuraba bagira gute ntugire n'umwe akuremesha ntugire n'umwe agira ayo maso yose keze ukaca wumva kweri wapi nta mahoro ufite ariko rero urumva dutegerejwe kubabera abana kundi kandi warashoboye kubitsinda ego tukiriko ico gihe rero byarabandanije haragera aho mu mushinga wanyu ugishinga urugo cyangwa wimirije hari igica kuba ufise ati mu rugo hameze gutya ngira reka duhere kuri mama twumva ushitse mu rugo igicapo wasanze cy'ukuntu wari wibaza mu rugo tumaze kubaka ibyo kubaka byacu byaragoranye kuko jewe nari naravuze ko ntazoshobora gukundana n'abahungu ntabanje guheza amashuri ko nari narabonye nk'abigeme byashikiye bagakundana hama bakibaruka abana bidaciye mu buryo bwo kubaka nkarabuzima bacamwe nkumva birambabaje so kuvuga yuko nari gitangaza cyangwa nihangana gusumba abari mugabo nuko mbonye umubabaro baba barimwo uwo muhungu akamwihakana yavuka bakamwihakana iyo umuhungu avaho ntuvuge n'abandi bose bagatangura kuvuga amajambo akaca buriya aje niyava abakobwa benshi ugasanga nyine barafutanye kandi bari bameze neza bari mu ishuri ugasanga nta gashambara kigira umwana nawe nuko urumva wa mubabaro umuvyeyi afise ugasanga awubamwe na wa mwana bituma agira umubabaro bose bakaba umubabaro atamuntu abitayeho je ndavuga rero ntiwapi je nukuzora ukuntu vraiment no bigenza imana ntabari mfashe mpaka mpejeje amashuri ico rero cari ngombwa yuko ntegerezwa kubanza guheza amashuri nkaronka diplome nkabona kubaka ico rero imana yaciye imfashijemwo hanyuma amaze kumbaza yuko dushobora kubana ndamubwira nti byavyo byose umuntu n'umuntu kuko nari nk'uko babivuze barahishanya ariko je nari namubwiye nti jewe nawe ushaka ko tubana je n'ukuri ntazoba ingorane nyinshi mugabo iyo umuntu yafashwe n'urukundo abaho ntacyo tuzobibamwo tuzozitsinda niki hama turatinda rero ndatinda ndaheza amashuri
mujenje nja gukora ruguru wewe rero yakorera ino icyo cyaratumye nkumbure n'urwo rukundo rurema kuko ntitwabonana kenshi umuntu ategereza kubyiyumvira ntegereza gufata urugendo ari genza ari waza urumva wafata umwanya wo kugenda se hamwe ugira ngo nabuze iyo nja reka ndahicishe ikindi kintu canatworoheje ico gihe hariho indege zija mu Kirundo canke zija i Gitega utwo tudege rero twarafashe uri umunyeshuri wari 250 mu Burundi ico gihe cyarigeze kubaho aho indege ego cyane hariho indege ibyo bita petit porteur kajamwo abantu 200 kuwa kane kuwa gatandatu no kuwa Mungu karaja mu Kirundo hama n'Igitega karajayo mugabo ako kaje Gitega sinigeze ndakajamo urumva rero warahe tukavuga uti kuwa kane kuwa gatandatu ndashobora kugenda kuwa Mungu nkaca ngaruka kandi ho yari minota 30 gusa aho byaca intege byari mu modoka kuko warashobora kumara amasaha 6-8 mu nzira kubera bagenda bahagarara imodoka ntizari bwabe nyinshi zitwara abantu Jeni wazo yuko atari menshi ko no mu muduga wari amajana 8 ukayamara ayo masaha yose mujana n'abantu hari ubwo banywa itabu ntibari bwabibuze iko gasanga umuntu yagiye arasohora agira gute inzara mukungugu iki ako ukabona yuko wongereje kwayo majana 450 ukashishika 30 nturushe nta mukungugu kandi byari ni na experience nshasha kuja mu ndege kandi waramunyenga gusa uzagiye kuraba rero muko nibyo byadufashije rero hama tumaze kubaka ubugeni twarabigize mugabo je nsubira ruguru kuko twabigize mu gihe c'ishuri cy'umwaka w'ishuri twagize ubugeni bwa je nsubira ruguru nawe aguma ko kaze kiwe mu kwezi kw'indwi nje uwe kuko yarasanzwe bana n'abandi ntibari baciye babana bari bagumanye nabo bandi babana mbwa jewe nje urumva rero twaciye tutegezwa kuba mu nzimwe jene urumva rero ico gihe nari mfise n'imbanya hama nkaba ari mu buruhuko kuko nariko na muri enseignement nkaca nguma muhira nawe akagenda ico gihe rero urumva nta bishasha nta gitangaza arabyuka akagenda ku kazi nari nkaguma muhira ikindi cadufasha muri ico gihe iyo nzu bari barimo harimo telefone bari ku kazi yarashobora kuntelefona waramutse gute oya ngenda nwazije vuba cyane agatelefona tumusi bishasha biri mu makuru nibi cyangwa meze gute biki tukaganira gutyo hama nkarindiriye haza gutahira urumva nk'icyo gihe nta bishasha byari karuka byuka ukaja ku kazi je nkaguma muhira nkaraba gusa yuko imfungurwa ziri prêt aje kumuhira gufungura kandi urabona bo amasaha yabo sinovuga yuko bari nkajya yo kwa muganga yabafise igihe akora hamagataha harwo yakora mu gitondo harwo yakora nyuma y'umutaga harwo yakora ku mugoroba urumva rero none mota wowe murashitse mu rugo murabanye gutyo umukenyezi aratwaye imbanyi ko murashana kuvyara n'ibindi urabizi kenshi iko tubizi abagabo baravunika ku mafaranga niyongeye umugabo ariko uretse uyu munsi yongera n'abakenyezi nicyo kimwe mwashoboye kubyitwaramo gute rero nko mu gihe uno munsi tuzi ko hari igihe hakena amafaranga urugo rukaba rusenyetse cyangwa hari igihe haboneka umwe akayigina mu wundi ntaronke ubushobozi kuri yo usanga nabwo rurasenyetse ibyo bihe iyo bishitse mwashobora kwishyira gute icya mbere na mbere ni uko jewe icyo noshima kandi nonashimira n'uwo twubakanye ni uko ibintu byerekeye amafaranga ni ibintu tutigeze dushyira imbere cyane cyane wewe ikintu cyerekeye amafaranga ntigeze agishyira imbere kandi n'ubu niko bimeze kuko abakobwa ndazi icyo kintu kirabakarira urumva rero ngaho hariho itandukaniro
hanyuma iyo tubuze amafaranga urabona duca twibaza ayo mafaranga ava hehe. Twebwe twabona yuko ayo mafaranga tuzoyaronka ari uko dukora akazi. Twebwe muri iyo myaka byasa n'ibyatworoheye kuko uko yangana kose twarayaronse uko twari dufise akazi. Jewe urumva twamenye isanzwe nkora, hanyuma nawe ahahereje amashure nta mwanya yamaze atararonka ku kazi. Urumva rero twaciye utwo turonka twose dusenyera ku mugozi umwe, kandi tugasenyera ku mugozi umwe turi ba bantu tutagira tuti dufise inambu y'ifaranga yo kuvuga ngo turondera amafaranga arengeje, mbwa dukeneye amafaranga yo kubaho twebwe ubwacu no kuzobaho n'uruvyaro tuzoronka. Kandi rero urumva ko n'Imana yari yaduhezagiye tugaca turonka ikibondo vuba, ku buryo rero ibintu vy'amafaranga twagiye turonderera hamwe, kandi gushika n'uyu munsi je mbona dukomeza kuronderera hamwe. Make twari dufise twayitungamo gutyo nyene, hanyuma tukaza turaronderera ku tundi. Arico gituma ngira ngo n'ubu imyaka 35 tumaze twubatse muracari mu munyenga w'urukundo. Nivyo nyene, kuko ibintu vyerekeye amafaranga sivyo bintu dushira imbere, kuko iyo biba vyari byo dushira imbere hoba harashoboye gushika nko mu gihe ayo mafaranga ataba ariho ku buryo twoba twayipfuza, ku buryo nk'umwe yoba yaragize ati we shaje ku ruhande jewe maze niyirukira inyuma y'amafaranga wenda kwibagiye nje kuyarondera hano yaronka. Ibyo rero ntivyigeze bidushikira gushika uyu munsi. Okay, hariho kikiye kintu kandi nibaza ni umuco ufitwe n'abagabo benshi mu Burundi. Abagabo ku mugoroba usanga bateranira mu kabari. Yego. Aho kantu nimba karakubaye ko ukaba urafata agacupa ntarani nigeze kaguteranya n'umukenyezi. Oya, gufata agacupa n'ubu noshobora kwanda gafata, kandi noneho kuva jewe nkiri muto nakuriye mu muryango twagana n'ibitoki bagwa rugasha bagashira ngaho tukinywera, ku buryo maze no kuja gukora nari gushobora kwanda kigurira. Hanyuma nkaja no gukora no mu bamenyesha makuru nabo nyine n'abantu bakunda guhura bakaganira. Civyo ntivyigeze bintesha umurongo, ku buryo rero ibintu byo guteramira mu kabari birashobora gushika rimwe na rimwe, mugabo sinavuga yuko ari ikintu gishobora kuntesha umurongo. Hanyuma nta kurenza urugero. Oya, nawe nyine ngira ngo yovyivugira. Sinibaza ko hari ikintu nk'ico coba carashitse coshobora gutuma hari icashobora kononekara mu rugo, ngo nuko noba nashimye kuja guterama no kumviriza amakuru y'irya nino nkuko bamwe babivuga, ugasanga wanibagiye yuko mu rugo hari ikintu kihakenewe. Okay, mwaravuye noneho sinzi ko noneho mwaragize amahirwe yo kuva mu Burundi mujya kuba mu kindi gihugu, cyane cyane nyabiriya bihugu vy'Uburayi, ahantu haba hari umuco utamenyereye. Aho hantu muri kumwe kuhiyadapta byaroshe mama. Unkundiye no banza kugaruka kuri ico cerekeye amafaranga. Je mu by'ukuri nkuko namwe ndabivuga kare, burya gusenga ni byiza no gusaba Imana ni byiza, kuko iyo ugisabye ukayisabana umutima wo kwizera kandi w'ukuri, Imana irakwishura. Jewe amafaranga nari naragerageje kuja ndayarondera nkiri muto kugira ndonke amahera yo kuja kw'ishuri, nkabona yuko agoye kurondera. N'igihe bishikiye yuko twubaka, jewe nta kanzu y'ubugeni nambaye ijipo. Ijipo ku munsi w'urubanza? Yego, ku munsi w'urubanza nambaye ijipo n'agakoti. Umupfasoni yari yatumbarira arambarira n'agakofero. Ariko gushika uyu munsi no kwisi ndumva mpabukwa canke no kwiduga ngo sinambaye ikanzu. Oya, narambaye ijipo kuko naravuga nti iryo kanzu amahera kurigura byavyo ntitwari kuvyiyumvira. Hanyuma kurikotesha naho nkabona uraritwara utegereje kugenda buke buke, nturihonyoremwo, nturitabure, ntugire gute. Ndamubwira ntoya ayo mafaranga y'ikanzu, ego ayo mafaranga kweri jewe y'ikanzu reka tuyavemo. Akamodoka numva dewe niwe yamenye ko narondera imodoka tugenderamwo, kandi ntitwigeze twibaza ngo tugende mu modoka ihanitse n'iki, turonse yitwunguruza yari yo nyene.
hanyuma hari aba reception kandi icyo gihe mani haba icubahiro twarafunguriye n'abaje kudufasha urubanza hama bigaca bituma rero nabike twaronka twarumvikana n'amafaranga ko tuyaronse tuyakoze iki naco cadufashije ku buryo ubwa mbere tuja twiyumvira kubaka inzu tuzobamwo kandi aho hose hari ikiyago yego ntabwo ari wa wundi mutama ngo yashika afata ingingo yewe wenyine oya tugomba kugira ikintu twarumvikana hama tukavuga duhere kuri iki ego dukeneye ibi n'ibi mugabe ico twogera tubona cyo bingira akamaro imbere y'ibindi byose ni iki tuca twumva yuko inzu ikenewe hanyuma burya ngo ubuza gushabura tagata we yaza afise ikibanza hama rero natwe kubera dutanguye gukora twaramara nk'amezi 6 tutarahembwa urumva rero baguhera rimwe udufaranga dufatika urumva rero ko twari twamaze gufata uwo mugambi yari kandi nahembwe yaramaze no kuza kunkwa nyene turi mu migambi yo kwimvira kubaka icyo bituma rero amafaranga y'ubwa mbere tuca tuyashira mu bintu byo kubaka nawe acarasaba akadeni muri icyo bita fondola d'habitat urbain hama rero umva dukoresha udufaranga niho twashobora rero gutangura kubaka inzu muga ntiyaca yuzura buno nyene mugabo tukebuke hama rero turashishikara uko naye handi iyo ugiye kubana n'umuntu ica mbere abantu bategereje kumvikana ko navuze turarondera insiguro ariko hari ibintu tudashikiriza kuko bwa mbere muba muhuye mwese mukutse ntubuzi kahise kiwe nawe akawe ntakabazi icyo kintu tutegereza kugishira mu mutwe hanyuma abayakuriye ahantu mu muryango abayakuriye yaciye mu mashuri nkumbure ko twaradukuze yari yarakoze n'akazi nawe uba waraciye ahantu mu mashuri ukava ku ishuri rimwe ukaja ku rindi ku buryo uza urahura n'abantu benshi bafise kamere kenshi ukaza rero uraraba ukuntu mubana kugira ngo muhe mu mahoro iyo rero muhuye n'uwo musore amaze kuba mu kazi ubuzi yuko afise igice c'ubuzima utazi nawe ufise igice c'ubuzima utazi mugabo mwemeye ko muhuriza hamwe ni ukuvuga rero nka kurya naba ndabivuga abantu bakaca bitwengera byitwa yuko naho muri Bibiliya bavuga ngo umugabo azova iwabo ngo agende kubana n'umukenyezi wiwe urabona ino umukenyezi niwe avayo akaja kuba iwe umugabo ni ukuvuga rero wa muhungu ategerezwa kukuronderera ikibanza mu buriri urumva rero ategerezwa kumva yuko no mu buzima bwiwe ategerezwa kuguha ikibanza ibyo rero kenshi ntibakunda kubyumva mu mutima mu buzima bwiwe aguha ikibanza mu buriri aguha ikibanza muri iyo nzu abamo aguha ikibanza nawe no mu ngingo aho kugira ngo afate yego umva ategerezwa kumvikana kugira ngo mwumve ibyo muherako urumva rero ibyo bintu abantu ntibabyumva menya yuko umuntu ushobora kuvuga ngo ndamuzi burya mariage ni roteri mu zindi ntego nitombora mu zindi hanyuma kujya uzi yuko afise kahise utazi no ufise kahise atazi menye yuko kandi n'umuntu nta mweranda baho menye yuko bishobora gushika akagira udukosa nawe ushobora kugira utuntu tutamuryoheye bishitse rero akagira nk'akantu katamuryoheye uramubwira uti burya rero ibi bintu bijewe n'ukuri numva bitambomba canke numva bitameze neza ubona wo bihindura nawe ukabuza uti igihe yombwira ko iki kintu kitamuryoheye kitamushimisha nawe ukagihindura yego twaba turavuga rero duti mwahavuye mwibuka gato murakubitira hanze y'uburundi okay hari yanye uko biri kose hari imico itandukanye n'ahandi naho mwari mumenyereye ngaha hakiyongera ko ngira ngo hari yuko bafata umukenyezi ngaha siko afatwa nuko umugabo ngira ngo hariya abaho siko abaho ngaha hariya mwashoboye kwiyadapta gute rero ngira ngo ubuzima bukomeze kwako ubwa mbere niwe yagiye ubwa mbere hanyuma twe tuja kumukurikira mu nyuma ndavuga n'abana twari tumaze kuronka abana 3 urumva twari dusa n'abamenyeranye
tuzi ukuntu umwe wese yakira ibintu, tuzi n'ukuntu dusanzwe dukorana. Hama tugiye tukamusanga hariya byaragoranye gatoya kuko wewe kubera yaragiye ari wenyine yategetswe gufata akantu gatonya bamwo kugira ngo ashobore no kukariha kuko ikintu kigoye cyane burya ahantu hose ni uburyamo. Hama mu nyuma turagenda, urabona abazungu bo ibintu byabo bipanze ku murongo, ntitwaciye turonka inzu tujamwo nininya, tubanza kuba muri ako kumba yarimwo twese. Hanyuma mbwa abazungu nyine barategera ibintu, ugaraheza ugasaba, baraheza nyine bakaba ukuntu babigira. Inyuma y'amezi 2 bari baturonkeye inzu y'ivyumba 3. Mbwa rero muri uko kubaho naho niwe yarashishikara kuja ku ishuri. Abana nabo bari bageze kuja muri maternelle hariya ho ni ego. Hanyuma abana nabo hariya ku myaka 2 n'igice baraja muri maternelle, ni nk'itegeko. Noneho n'abavyeyi ko atabafise umwanya wo kwitwararika barabajana. Yego, hama rumva abana nkabategura mu gitondo nkabajuka ku ishuri nawe akaba yagiye, hama nkirwa mpiranga tegura udufungurwa, hama baza tugafungura nyine. Byari bigoye kubera nta buryo twari dufise, kuko we yarafise n'akaburuse k'umuseribateri. Twakoresha utwo. Hama mbonye yuko bashobora kuja ku ishuri, yaragira umuzo serugo agiye ku ishuri, abana nabo bakagenda. Nanjye ndavuga nti kwirirwa nicaye muhira kandi bose bakataha mu masaha 9 saa 10. Cyaravuga nti hama kubera nyene twari twasanze y'abandi barundi, twari tuzinanye tukayaga, bakatubwira ubuzima bwaho ngene bumeze. Yego, hari habari bafise nyine uburyo bwo kubaho, hari abatari bafise bagiye nk'impunzi atari nico bafise. Hama rero ndaja nanje mbandi baranyigisha ingene barondera udukorwa hirya no hino, nanje njamwe ndarondera. Hama rero we yaja ku ishuri n'abana namaze kubarungika, ngaca ngenda gukora udukorwa dufaranga nciye, ngaca nza ngahitana ibyo dufungura. Tukaja dufungura uko nyene, wewe nyene ako kaburuse bamwe ahubwo kahavuye gasa n'akaherera muri iyo nzu. Urumva rero nategerezwa gucibeteza. We ntiyabyashoboka ko yategerezwa kuja ku ishuri. Twari twizeye yuko azobiheza, hama akazoheza nkumve ega twagiye tuzi ko tuzoca tugaruka. Nko kuri wewe mutana hariya imico y'abagabo iratandukanye n'iyo ngaha nyine vraiment usanga umugabo ari mu gikoni, umukenyezi ahari biragoye. Muga hariya nibaza ko byategerezwa, ese byarakorohera? Oya, imbere yuko nishuri ico kibazo tubanze dusubira inyuma gatoya. Jewe rega nari narabanje kugenda jewe jenyine kwiga amashure hanze, kuko tumaze kugira ubugeni nta misi yahaciye jewe naciye ndonka uburyo bushobora kumfasha kuja kubandanya kunonosora amashure ajanye n'ivyo kumenyesha amakuru. Naragiye ico gihe mu gihugu c'Ububirigi, ico gihe nagiye ndi jenyine, urumva kwiga ikiringo c'imyaka 2. Hanyuma rero ngira n'Imana narigoye iyo myaka 2 ihurirana n'ikiringo nyine cyari cyatekanijwe, ndabimenya ndatahuka. Ariko rero urumva ngaho rero ngenza kuri ico kibazo barubakije, nariyo jenyine. Ico gihe ndiyo jenyine nategezwa gufungura. Kandi rero uravye burya akantu baba baraguteguriye ko gushobora gufasha amashure, ntushobora kwihenda ngo nzogenda kuzondajya muri restaurant ayo mafaranga ngo uzoheze ugire ico ushobora kwifashisha ngo bikwire. Nico gituma naho ngaha mu Burundi abagabo batamenyereye kuja mu gikoni, umaze kuja hanze naho utabikunda urabikora. Ivyo utaruzi ukavyiga, ugapfumurabira ku bandi ngende babigenza. Ibintu rero vyerekeye gutegura utwo jewe nshobora kwihereza nari narabikoze muri iyo myaka 2. Hanyuma rero tumaze gusubirayo nabo bakansangayo,
sinovuga je ngo narama mu gikoni nk'uko we yoba ashobora kubikora kira n'Imana banabikunda je nanjye ngakunda gufungura akunda guteka naye ngakunda gufungura n'abana rero turi kumwe twarafungura hanyuma rero mugabo nta kibuza yuko umugabo ashobora gufasha mu bintu vyerekeye gutegura naho utariko urakinjika wenyene ugashobora gufasha kuja gusuma mu kuzanga imuhira nta kibuza yuko hari nk'ibintu mutonora ivyo muharura ugashobora gufasha canke muri uwo mwanya bariko bategura ivyo mu gikoni wowe ugashobora gufasha nko mu vyerekeye isuku y'inzu ibikorwa mutegerezwa kubisangira erega nta wundi mu bisiganya kandi nta nicotuma ureka ngo ni umugore ngo niwe abwijwe gukora ibyo mu nzu erega nawe nyine araruha baheza mukabifashanya natwe ico twaravyumvikana ko nk'ubu hariya inyuma y'igihe maze hariya amadivorce ni menshi ndatandukanye no mu Burundi nta gihe vyigeze bikuzamo ukabona ntumaze inkumi za hariya zirashushe kabisa ugereranije petetre n'umukenyezi ku buryo bari kwimubwira ati cyangwa ugasanga bari gutesha umurongo. Ivyo bintu sinzi yuko noba narigeze naravyibaza kuko iciza cyane ndacihweje simbona yuko mu mbavu nari kubona yuko hari abari kuza bamurusha n'amasugise oya noneho uretse nuko ngira ngo vyoba bijanye n'indero noshobora kuba nararonse jewe nakuriye mu muryango abavyeyi nabona baduha indero rundu kandi burya biranafasha niyo umaze kuja kubaka urwawe iyo wakuze ufise abantu urabirako jewe data na mama nabona n'abantu bari bubatse runtu bubatse rukristu hanyuma nkabona yuko data yarafashe neza mama wacu yerega ivyo navyo vyaratuma na jewe maze kuja kubaka urwanje menya ntegezwa gufata neza uwo twubakanye urumva ari ibibondo tugategezwa gufata inzira imwe sinumva ukuntu noba ndi kumwe n'umuntu yanyihebeye akemera kumbera umuvyeyi w'abana banje hanyuma ngatangura kuza ndaraba mu mbavu yemwe jewe sinokwidoga kandi gushika n'uyu munsi sinidoga kuko namye mbona yuko jewe nabuze n'umuvyeyi wanje mama mvyara nkiri muto kuko ntigeze abona nyinabukwe ku buryo tumaze kubakana ahubwo havuye mbera nka wa muvyeyi yagiye hakiri kare ku buryo rero uwacu usanga simbona n'ukuntu babivuga ahubwo niyo yobivuga wenyene. Mama aho nta makenga wagira kuko hari yanye bitewe n'iyo kiritire yaho nyene y'ukuntu ngira ngo n'abazamuragira baranoroherezwa na guverinoma zabo ahubwo wagira ati cyangwa wanje baramucika natu oya icyo kintu nticigeze kinca mu mutwe kuko je ahanje nariyumvira nti ndabona umuntu ariyubaha kuko kwiyubaha biri kwinshi. Ubwa kabiri nk'ico gihe nakora akiri umusore urumva naho tumariye kumenyanira namba nzi ko hariho abandi bakobwa bazinanye hariho abandi bakoranye mu gihe rero yantoye mu bandi nibaza nti nkumbure hari ico yoba yarashimye. Hanyuma n'ico gihe nakora ruguru yarashobora kuba ari kumwe n'abandi nanje ndi hariya. Hanyuma n'ico gihe agiriye akamara imyaka 2 hariya nanje ndi yarashobora guhura n'abandi. Iyo rero ikintu utarabona mu bisanzwe nitategerezwa gutera amakenga. Ico gihe rero twari tubaranye sinabona umenga ni wa muntu ashaka kuraba hirya cyangwa kuraba hehe. Hanyuma kandi kubera yari bwanyereke sinigeze nibaza ko bishoboka. Hama nkavuga nti naje waje nyene ntegezo kwiyubaha kubera hariho uwantoye ngo tubane nkaba naramwemereye ntegezo kwiyubaha gutyo nawe azoca nyubaha kandi nkibaza nti nawe ariyubashe mu gihe tumaze kubana yiyubashe naje azonyubaha.
nje gushika uyu munsi n'ukuri sindabibona nibaza yuko bitaho kandi nta munsi n'umwe w'ikizira nigeze nibaza yuko yoshobora kuja ahandi yaragiye sindabimenye urumva ivyo ntibishobora kumpagarika umutima urumva rero yari afise umwanya wo kuba yoraba ku ruhande muga nta kimenyetso na kimwe nigeze mbona icoshobora kuntera amakenga aho abantu bashavuriranira cyane cyane urabona ko nk'abagabo bari abantu b'ingufu byigeze bijigwa zangana shavurira cyane irabona gato oya no kuduza ijwi nta na rimwe oya kuko njya habaye nk'ikintu kishavuze je sinkunze kunuma hari ikintu yakoze nkumva ntikindyoheye ntikinshimishije ndaheza nkamubwira mutama umunsi wagize ikiniki canke habaye ikiniki ndumva kitanshimishije niki hama nawe nkuba akavuga ati byashitse canke hari habaye ibi n'ibi mbabarira sinari ko bikubabaza nkuko nanjye nshobora kugira ikintu akambwira ati burya kijya kintu wagize nabonye kitashimishije kuko ukufasha umuntu gukunda umuntu uramwakira nk'umuntu ashobora kugira amakosa cyangwa ashobora hari ubwo amakosa yagira bishitse nk'impanuka nawe atarabyiteguriye bivugane hanyuma umwumvira guhe nawe insiguro hari igihe bishobora kuba bishika akabigira nkana icyo gihe ucubibura uti mbega ko ntari nsanzwe ndamutse ko icyo kintu byagenze gute kuko iyo habaye ikosa si ukuvuga ngo uriya niwe yabwize ikosa wenyine oya nawe uribaza uti none ibi niko byashitse jewe nta ruhara n'undi arufisemo icyo gihe muravugana kavuga ati byagenze gutya kuko iyo hajya byagenze gutya gutyo rero mwicaye mukavugana kandi kumubwira si hamwe uza washusha umutuka ucugira gute kandi si hamwe uhengera abantu bari ngaho ngo kuko iyo utugiye umuntu mu bantu nawe uri uba wisuzuguje hariho hamwe nyine usanga byashitse ukabona nk'abakozi cyangwa iki nawe hari ubwo bigira ku gahigo niki ariko ari umuntu mwubakanye haba hariho ubundi bucuti mufitaniye budasanzwe muraheza mukarindira abantu bagataha musigaye mwenyine mu nzu ukaza mukabivugana Imana ihabwa icyubahiro gushika uwo munsi nkaba mbesha turavugana nyene ugashavura ukagira gute mugabo nk'uko umuntu azi ati genda umuntu nanjye byonshikira uca musaba n'ikigongo kwera urambabarira bya bintu byashitse sinari nabishatse cyangwa sinari nibagiye ko bigushavutse nawe akagutegera gutyo muca bica bihera mwahuye noneho mufata ingingo yo kugaruka sinzi ko mutazosubira ariko mu bihe tugezemwo kuva mu gihugu uja mu kindi bisigaye ari ibintu bisanzwe ku buryo rero iyo twamaze igihe kirekire ntitwavuga ngo ntituzosubirayo aha turahaba mugabo ntahariya dusanga twabayeyo kanatsinda dufiseyo n'abana hari abana bamwe hafise n'imirimo bashobora kuba baharangura mugabo hari n'abakiri mu mashuri urumva rero turi ngaha kuko turahafise umuryango turahafise ibintu dushobora kuba dukurikirana ariko nahariya urumva ko tuhafise umuryango tukagira n'ibintu dushobora kuhakurikirana yego muravye nk'ukuntu dusazanye neza kuko je kuva umunsi wa mbere ndababonye icyo ntabura kugira icyifuzo cyo kuzogira urugo rwiza nk'uko mu kibano iyo muri kumuraba uburyo bafata cyangwa babazi uwo muntu babafata gute kuko biragoye kugira ngo wivuge ukuntu abantu bakubona ariko twebwe aho tugeza twibaza yuko tubanye neza n'abo tubana eka naho dushobora kuba dushitse amaso kuko abo bose n'abantu tugerageza gufashanya mu gihe bishoboka cyangwa mu gihe bikenewe kandi naho dushobora kugeza uburyo hanyuma ikindi nacyo ni uko twebwe nk'uko twabivuze mu ntango turi abantu dufise ukuntu na twebwe tubona ubuzima
hari ubuzima mu rugo rw'iwacu tuvuga tuti duterewe kubaho nk'uko yaba Imana yabikurikirana iyo bayifuza ko tubaho. Nivyo dunakurikirana mu bijanye n'ukuntu dutegerezwa kubana nabo tubana hafi. Hanyuma rero tukabona yuko kandi burya turashobora kubona n'abandi bantu bashobora kuba bagomba gushika ku kintu mugabo uburyo ntibuboneke. Turafasha mu byo dushoboye, turashobora gufasha nk'abana baja mu mashure, turashobora kwakira n'abana baja mu mashure batari bafise nk'aho bashobora kurara mu gihe dushobora kuronka nyine dushobora kubaha indaro, mugabo byose bikavana n'uburyo na twebwe dushobora kuba dufise kuko na twebwe ntidufise uburyo burengeje. Mugabo muri make je nibaza yuko uko tubanye neza mu rugo iwacu niko tubanye n'ababanyi, niko dushobora kuba tubanye n'izindi nshuti n'abagenzi. Ngira ngo mu kurangiza je tworangiza tutaganiye kuri kano kantu kuba mukiri kumwe muriko murisazira neza abandi bafatira akarorero suko ko atabintu byari kubacanisha mu cyangwa byari kubatandukanya byarabonetse ko mwashoye kubitsinda. Mugabo uyu munsi yo muri ko muraraba izi nguburyo zibomagurika hakiri kare, nibaza ko bipfira hariya mu kumenyana, bipfira mu kutihanganiranira, bipfira ku kutahana ikiyago. Sinzi nk'indararibonye cyo mu byibazako. Ico kibazo kiragoye kuko burya ngo nta rugo rwubakira urundi. Urumva abahinga bavuze yuko uko ku isi hari umenga miliyaridi 7 z'abantu niko hari n'imiliyaridi za kamere. Hanyuma nka burya navuze iyo muhuye n'umuntu menya ko atari umweranda ashobora kugira amakosa kandi nawe ushobora kuyakora. Icyaka bimaze kwemera yuko mushaka gufatanya urugendo, menye yuko mutegerezwa gufashanya. Hanyuma cyane kuyaga, cyo bita mu Gifaransa communication. Kuyaga kandi mukayaga muvugana ukuri. Ari bike mukumva yuko mwo bisabikanya uko, ari byinshi mukumva ko mwo bisabikanya uko. Hanyuma kandi burya urukundo suko ubwira umuntu ngo ndagukunda. Abarundi ntibasanzwe banabivuga ndaye n'ababivuga unyisinze. Iyo nk'ubu wubatse nk'ubu nubatse nkuko yavuze ngo narakunda gukinjika mukagira Imana. Imyaka ya mbere byaratugoye kubera kubaka inzu no kwirondera. Burya umuntu mumaze kumarana imyaka 5, 6, 8, 10 mubana uratinda ukamenya ibintu bimuryohera, ibintu bimunezera. Hanyuma ubukunda rero ushobora kumweka muri ubwo buryo. Nk'ubu nkavuga nti aka kantu ndazi kugakinjika none ko nduza amafaranga reka ngende. Burya mbere y'ukubaka hajya bakimenyana. Hariho umuntu agira ati jewe nshaka umuntu afise amafaranga, nshaka umuntu usanga afise byose. Ubundi akabwira ati jewe nifuza umuntu tubana numva ashaka kuba mu mahoro. Kuko burya impamvu zo kubana ntibazo bakwende ngo n'urukundo ahanini. Oya, nukumenye wowe icyo ushaka kuko n'umufasha wawe yaba umugabo y'umugore umwakira canke umwegera umubwira wowe icyo wifuza. Cyetse abaje babesha. Urumva rero nk'ubu jewe nabyarashika nkavuga nti umushinga ntaye wanje arakunda gufungura utunye canke nahato yabifungura je ndazi gutegura utunye reka ndatutegure. Iyo rero avuye ku kazi akaza muhira agasanga wateguye akantu kamubwira uti bwa bundi nari nabasoje karibu nateguye utuhonja wumve. Burya n'umugabo araba novuga ngo iki bamwe bumviriza ibintu by'ifungurwa. Urashobora gutegura ukuntu ukamugeza uti nyumviriza bimeze gute, akakubwira biraryoshe canke kunyoni gake canke ibintu byambi gutyo. Iyo rero umugabo ava ku kazi agashika muhira agasanga wateguye ako kantu nkumbure ugira uti nk'utuyogura abona rimwe turabura ukaba wamuguriye agacupa. Nk'abo mu kizungu bafise agafrigo agashiramo cyangwa utagafise ukakazana ukagashira ngaho kuko uziti ninamufungurira utu tuntu arakenera ikintu cyo gushoza ntazo kwihatira kuja mu kabari kuko azi ko muhira aza gusanga ibiryoshe. Na majorite ariko bamwe nabiciriyemo burya abakunda guha akantu
n'abagabo baha abakenyezi Oya. sinzi ko urumva ko nabo ari ikintu bakora oya bo umugabo aje nk'igihe yagize yaronse ikintu akakuzanira agasaha cyangwa agafurare akantu abonye shimako kuko ni ukuvuga ko yakwiyumviriye mu gihe yabonye icyo kintu cyangwa yabonye ati ubwo ndi muhira ndi kumwe n'undi muntu nomushyira aka kantu kamunezera nawe rero uri umukenyezi ntibibuza yuko waronse nk'amafaranga cyangwa iki ubwira uti umugabo wanjye reka ndamugurire aka karavati cyangwa nabonye ikirato kamame kimeze neza reka ndamugurire bivana n'uburyo bufise kuko burya turihenda no mu kirundi hari abantu babana neza cyane narabona abantu umugabo akagenda nyine kuvumba arindiriye ko muhira bateka akaba aratembera mu micungana ukabona atumye umuntu wigana muhira ubabwire bazane umukuza ukuvuga yabonye hari urwagwa ruryosha ruri ati sinanywa ntibutse mukenyezi wanje bakagenda bakazana bagashiramo gasharungika muhira haba ari ahantu abona adafise uwatuma canke hari agatambuko akababwira ati ni mu ntize canke basi akagura iryo cupa kabone nyene aje yarinyegeje mu ikoti ararizanye agashikana ibaze rero umukenyezi abonye umugabo arengutse mu irembo akagenda niba bariko baratanga utuyoba akabona akavuga ati ni mu tuyoba naho yatuzana mu gipfunsi agashika akamubwira ati umukenyezi wanje he naronse ibaza akanyamuneza uwo muntu agira uwo mukenyezi nawe igihe yagiye ahantu ko yashobora kuja kwa bene wabo canke mu kibano canke nawe akabonekera ati aka kagori data wanje reka nge kamwe akandi ndagashire serugo wanje canke uko harugwagwa impeke reka nanjye nshire serugo wanje kera baratizanye ntuzenye akaza gaza serugo ashitse aba yaronse ataronse yashaka kumubwira ati burya naronse akamuha nawe yabanyoreranye akumva akaryohewe utwo tuntu rero duto bagira haba mu kirundi batanga ivyo bafise igikuru nuko wowe utegereje kwimvira uti byagenze gute yanyiyumviriye no kuvuga rero ko ndamuri ku mutima ibyo biraryoshe byo byonyene kumva akantu yakazanye nyine utwo tuyoba byagenze gute yari kuturya canke mugabo ngo tuyatutondanye turimwe ibyuya n'iki muga yatunzaniye mu kizungu naho bashoboye bafise uburyo akazana ako kana kamushikiriza ati madamu wanje turyohe gute abunda yanyiyumviriye ariko kaze nko mu telefone yabonetse ati yewe wiriwe gute ngaha byagenze gute na gutya ari byamuryoheye ari byamushavuje akakubwira ni ukuvuga niba byamuryoheye yanyiyumviriye nimba bitamuryoheye yanyiyumviriye ucumva hari mu rukundo haba ku mugabo haba ku mugore igihe atashe naho mugashika ntushike nk'uwashwanye ku kazi cyangwa bakubwiye ushike umuta kwishapfu none wewe ko nahirutse mu gitondo ugenda tumeze neza ni gute hama ugashika cyangwa unyaye ukamubwira uti yewe byagenze gutya ukayaga nawe akakuyagira ari byamubabaje uca usanga aruhutse kuko aronse uwabiyagira amwumva mukabivuga ko ibintu bigahera ari inyishu mutegereje kurondera mukayirondera ari byamuryoheye mugatwenga mukaryoherwa ibyo rero niho abantu batandukanira nayo ubu ntawe batera ibuye umwe wese agira ubuzima uko bwifuza ubuzima bwaragoye abo kera bavuga ngo umugore ntiyo bamuhira ntiyogira gute mugabo urabona abagore nabo barajijutse bari mu rudandazwa bariruka baragenda hariya baragira gute nk'abakenyezi mbona ngaha abamama bafite umwana ku mugongo bafite n'ikivumvu ku mutwe kirimwo byadandaza ko tungana kose urabona barakerebutse ubuzima buragoye ni ugufashanya seruka agiye akazana n'indoga akazana biraruhura ntawe uruha rumva rero biva ku migambi abantu bafise wajya arondera itunga ntazokwemerera ko babana n'umuntu atarifise kwanza banza no gufata umwanya abona iyaba ugira gute hari abagira ama investigation mbere yuko babana n'abandi cyane ngo byo babishika akamubwira ati njye udafise inzu cyangwa udafise imodoka ntaco tuvugana donc ubo wari n'imvugo igeze ngo nturi kuri level ya urumva rero bitanguye gutyo ibintu by'ubuzima biragoye uyu munsi ushobora kuba ufise itunga ufise ibintu karyoherwa uwo muntu akaza ukabana mugabo yazanywe n'iki najyatunga ku
ubuzima atabuze ngene bumeze ejo ugasanga bya bindi byose fye nkumbuye rero afise akazi keza hemwe amahera menshi mugabe ejo n'ubundi bakamuhindurira akazi iby'urupfu ntitubivuge kuko byo n'ikindi kintu canke ugasanga yagirira inkuru dandazwa byahomvye urumva rero nimba yari yazanywe na bya bintu ugomba gumeho gute bya bindi yifuza atabifise biva rero ku ntumbero y'umwumwe afise mu gihe yemeye uwo muntu baca kubana mu buzima ingene babigenza ku bwawe rero n'ubwa mbere na mbere abantu nibabanza bafata umwanya wo kumenya kandi icishe mu bintu byo kubana n'iki harimo ububeshi bwinshi cyane niyo ngorane ntibabwizanye ukuri nazubwe ntitwabwizanije ukuri uyu ntiyarazi ko boje narindaye bizi yuko ataburyo bwiza afise kandi nanje akabona nari nkiri umunyeshuri naho muri ico gihe bitari bwagora n'ibyo kuronka akazi ntiyarazi ko nzoca nakaronka akazi mugabo haragera igiti jewe kubera ukuntu twari turezwe harageze ko nubaka ati reka ndendore mukenyezi hama rero bikaca bishira ko abafise amafaranga bari bariho abeza kumuruta bari bariho abavuga amajambo meza bari bariho mugabo ingene byazungurutse ngatahiwe niho nakubwiye ntihari ibintu bidushikira tutazi urukwega niyo wavuye ni hari ababona bavuga ngo urukundo ruryoshwa n'utuntu duto kandi rugasamurwa n'utundi duto nyine abakenyezi burya ngo ntibagoye no kunezereza nuko jewe naranahagira ngo ndabimenye je numva rero ico bikoze nobashimira ku mwanya batanze no kuba mudusangije intahe neza ko iyi ntahe iza gufasha abandi by'ukuri iyi ni intsinzi y'urukundo nyine tubyizeye murakoze cyane nabashimira n'abadutije akanya bagakurikira kino kiyago nibaza ko by'ukuri kibashitse ku bunyota yes turabakunda cyane rero ku bashaka kubandanya bakurikira ibiganiro bene ibi n'ibindi mushobora kwiyabonesha twara tubana iminsi yose bye bye